Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire mu bimese mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye mu nkundi ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cyacu cyo mugoroba tugigerekezo rya 11 ruheshi umwaka wa 2026 kaze muri kino kiganiro cyacu cyo mugoroba aho tugiye kurabira hamwe uko mirongo y'urugamba vyiriwe ako mu mpande zigiye zitandukanye zo mu seko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndazi ko muri benshi ukeneye kumenya uko hiriwe turaje n'amakuru menshi kandi mashasha nuvuga yuko ari meza ku bakunzi b'amahoro ndetse n'abakunzi ba coalition ya FARDC irimo ingabo z'u Burundi FDNB ndetse na Wazalendo twaje tubabwire ibikorwa bidasanzwe biriwe barakorera hariya mu misozi turaza kwibanda cyane ya territoire ya Fizi ndazi yuko abenshi mukeneye kumenya uko swite yo muri Mikenke ibintu bimeze inyuma yuko bigaruriye Mikenke Kakinge ndetse na Karingi ku munsi w'ejo tugira tubabwire yuko bashize ko ubundi buce butari buke ndetse inyuma yo kwisasira ingabo zitari zike z'igihugu cy'u Rwanda ndibaza mwabonye aka video nabashiriyemo ngaha ku ruhande n'aka video kerekana ibigwanisho bitari bike ingabo z'u Burundi ingabo za Wazalendo abo bitwa Hibu ndetse n'aba Black Snake bashoboye gufatira mu migwano yabaye guhera ku munsi w'ejo tubabwiye rero yuko inyeshamba z'u Rwanda ziko ziratikira cyane ziko zirakwa ibigwanisho bitari bike muhora mwibaza yuko ari joke canke ari kubahenda ndibaza aha mu mbavu gato muri ko murabona ibigwanisho bidasanzwe ndetse na bimwe mu byo mwari mwibaza yuko bitona baho byo birabaho muri M23 murabona yuko ari n'abantu bakize mu bijanye na minisho rero ibi mubona ku ruhande n'ibigwanisho zikiri b'igihugu cy'u Rwanda batswe na Wazalendo ndetse na FARDC hariya muri Mikenke nyuma yo kuhigarurira igihe M23 RDF ndetabarana twigwaneho bari bahamaze amasata agera kuri 48 rero murabona minisho uko zingana murabona amabuwate atekeyemwo amasoro amabatikiramo amasoro murabona izo nkozi zigezeyo ku rugero rudasanzwe ndibaza ko muri ko murabibona twaje tubiga ko mu kiganiro cacu tubiramvure tubabwira ukungene operation ndetse n'ivyashoboye amakomantere ashoboye kuvuga ku bijanye n'uburyo bambuwe ivyo bigwanisho kandi iyo bambuwe bigwanisho menye yuko aba bahasize ubuzima bo abari benshi kuko barinze bakwaka inkoho yereke uba wapfuye urinze ubona ikaske y'umusirikare nuko uwo musirikare yambaye aba yapfuye murinze mubona ivyambagwa vy'umusirikare nuko uwo musirikare yari yambaye uwo mwambaro yari aba yapfuye ivyo se ndibaza mubibona kuko tubabwiye ati hapfiriye abangana nuko abapfuye mugabo ntigitangaza ko tubona guma biyongera kandi ari benshi cyane jewe mbere ndabitoka aba Vietnam abaravye sinema za Vietnam niho aba Vietnam bagwana ku rugero bonyene badahera ibi mwagiye murayibona mu biganiro bigiye bitandukanye nagiye ndabashikiriza muri kino garagara kandi ndaza kugaruka ku itangazo Abazalendo ryo gushima bandikize president His Paul Kagame bamubwira ati nyakubaho warakoze cyane kuturungikira amaminisho ndibaza yanamwe mu matero mekarasanye Muzalendo akunda gukoresha iyo bafashe ibigwanisho byinshi twaje tubigaruke ko muri kino kiganiro cyacu cuno munsi rero imigwano hari benshi bakunda kutubaza kubijanye n'imigwano ati mbega ingabo z'u Burundi zifise uruhara uruhe muri ino migwano iri kirabera munsi rubiguca ndibaza murabona ino video nabashiriyemo ku ruhande nimwe video yerekana mu ma video y'abasikaye b'abarundi bari mu bikorwa bidasanzwe hariya mu misozi miremire ya territoire ya Fizi ndetse ubu sinovuga ko ari duo imaze ni trio imaze kubakwa idasanzwe trio y'abasikare ba FARDC harimo Black Snake na Hibu ndetse na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi yo trio rero inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ziyumvise muhora mubona ibiri ko biraba n'uno munsi vyabaye bariko barabangira ingata mu bice bigiye bitandukanye biruka kubera ko umuriro wababanye twaje tubereke ndibaza ku ruhande ino video murabona yuko abasikare b'abarundi bameze neza cyane aho bona neza yuko ari umukongomani yafashe video mu gihe bari mu rugendo hariya muri territoire ya Fizi canke hariya muri Mikenke bariko barakora patrouille baraba kanere iko kifashe ndibaza abasikare b'abarundi b'abasore ba Ntare abuzukuru ndibaza bamaze kubabona abasore bane b'abuzukuru ba Ntare muri ko murababona atakibazo nakimwe kwa none bari bashidikanya ati ingabo z'ubundi operation zazo zimeze gute ntimwibageneza yuko ibikorwa by'abasikare b'abarundi mutazigira muyibona hazara canke mutazigira mubona umusikare wo mu Burundi yifashe video ngo bimeze ku paske discipline yabo canke kugendera ku mategeko ya gisirikare bo barabikurikiza ijana kwijana niyo turose aka video nkaka cyangwe ubutumwa nk'uwa bwavuye ku mirongo y'urugamba mumenye neza yuko bavwavuye ku Wazalendo akoza akantu aratera ubwoba umwasa amubwira ati murabona ikikona gikotse n'ikindi ndaza kugikora ibi rero biza kutwereka neza yuko
abasikare b'abarundi bari ku gikorwa kandi vyiza cyane ndetse bariko barakorana neza bariko barakolaborana neza cyane n'abawazana ndetse n'aba FARDC nkuko aba FARDC babandanya bashimangira bashima ibikorwa vy'ingabo z'u Burundi ziko zirakorera hariya mu buseruko bw'igihugu cya Kongo. Twinjira cyane muri kino kiganiro cacu, unshimire cyane wowe ugiye kubana natwe muri kino kiganiro kuva mu ntango kugera mu mpera. Ndazi yuko uza kumvira vyinshi cyane tugiye kuyagira hamwe, niyo mpamvu ndagusaba kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma urabe kino kiganiro, kuko ndababazwa cyane n'umuntu atubaza amakuru ngena bizo gusanga amakuru atubajije twe twayavuze mu kiganiro kandi ari kumviriza ikiganiro akumviriza situation uko zimeze. Ariko kuri no mugoroba ico ndabazaniye sikini nagenda bamenyesha neza yuko igisikare c'ugwa ca Congo FARDC na wazarani ngabo z'u Burundi bageze ku birometero bike cyane binjira muri centre ya Minembwe. Ni nyuma yahinyisha ambazo Rwanda zikarakanze zigafata Mikenke ifatwa giye twarabibabwiye yuko hakoreshejwe amadrone y'u Rwanda ndetse n'abafaransa kugira ngo bashobore kurasa mu bene igihugu. Biba ngombwa ko FARDC ibibona na wazanye avuga ati tukaguma ngaha bene igihugu barahera. Niyo mpamvu bagize copie strategique bava muri ivyo bice kugira ngo bakingire ubuzima bwa bene igihugu. Ariko murabona ko kinyisha ambazo Rwanda zitigeze ziharagama cyangwa zihamare umwanya. Rero ku birometero bike cyane FARDC FDNB na wazalendo niho bageze binjira neza na neza muri centre ya Minembwe bakubita inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Rero babwira neza yuko ni hafi cyane ya centre Minembwe ku birometero bigera kuri bine cyane. Abenshi muca mwibaza ati aho hantu hitwa gute, hamize gute? Ni gisagara citwa Irundu cabanje gufatwa imbere ya vyose igihe cy'isaha z'indwi n'imetero 30 13:30 niho ico gisagara ca Irundu cyashobora gufatwa na coalition FARDC babanje kuhakubita inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zigata zikompa. Naje ndababwire aho izi nyeshamba z'u Rwanda zimaze gukubitirwa ngaha muri Irundu ibice zaciye zihungiramo, ariko naho zahungiye twagiye kumenya neza yuko atamahoro zaharonkiye. Ni gihe cy'isaha z'indwi n'imetero 30 z'umutaga kuri uno munsi aho igisagara ca Irundu cyagwa mu maboko ya FARDC. Ndetse tubabwira neza yuko aha hose hataretse gufatirwa abamaneko ndetse n'inkomere zitari zike n'imirambo itari mike ndetse n'imirambo basikare b'igihugu cy'u Rwanda bahasize ubuzima. Ndayifise ku bantu bashobora kutwandikira twashobora kuyibasangisha abari mu group yacu WhatsApp, barashobora kuza ngo tubashiramo link muri commentaire ya mbere kugira ngo muze guca ko mwinjire tubereke igiti canke amafoto make twarose muri asikare b'igihugu cy'u Rwanda basize ubuzima hariya mu gisagara ca Irundu inyuma yo kwakugwa na coalition ya FARDC irimo ingabo z'u Burundi irimo na wazalendo. Ibi rero n'abasakasishishwa rumuri. Ubu rero wazalendo na FARDC bariko barigana insinzi mu cyo bamaze gufatwa ndetse bakiriwe cyane n'ugweze bidasa cyane impundu n'abene igihugu b'abanyamurenge basanzwe baba muri ivyo bice uko bo nyene murabizi nyene kare bari bamaze imisi bisabira yuko guverinoma ya Kongo ariyo yofata ubugenzuzi bw'ivyo bice kubera ko umutekano utarumeze neza, kubera ko barabonye inyeshamba zihari nta mahoro baronka. Inyeshamba iyo zihari zibategeka kuja imbere ku mirongo y'urugamba zikabafata ku nguvu mu kuja imbere ku mirongo y'urugamba ndetse bakabasigwa imbere canke bakaba ama protection y'izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Murabizi iyo bakubiswe bakiruka birukira mu basivile. Iyo bamaze kwirukira mu basivile ibi biza guteza umutekano muke mu bene igihugu b'abakongomani ndetse abanyamurenge, umuryango w'abanyamurenge bamaze kubibona. Rero abene igihugu bo bari ko barisabira ubugenzuzi bwuzuye bwa leta ya Kinshasa kugira ngo bashobore gutunganya cyangwa bashobore gukingwa umutekano wabo. Nubwo bamaze kubona yuko ibice birimo FARDC aribo byitwa ko babacunze nibo baza kurasa abo bene igihugu bari mu bice bifiswe na FARDC. Ndibaza mwarayibonye nyene za Mikenke ava yuko M23 yinjira nuko habanje kuba ibitero bikomeye vy'amadrone kamikaze yibasiye cyane ndetse inabomora amazu atari make no kwica indiri y'abene igihugu b'abakongomani. Ibi ndazi yuko abatari bake twagiye turabibaha tubibereka atakibazo na kimwe. Rero abene igihugu niyo mpamvu batarira bose bavuga ati turakeneye ubwenzuzi bwa leta ya Kongo kugira ngo dushobore kumva yuko umutekano wacu umeze neza. Na kare twarabonye neza yuko ataciza mu dushake ndavuga leta y'u Rwanda bishakira kuvyaza umusaruro uno muryango w'abanyamurenge. Je simvuga n'ubwoko kuko ubwoko bisigura ikindi kintu kinini ahubwo n'umuryango w'abanyamurenge.
rero iki gisagara ca Irundo haguye mu askari batari bake b'igihugu cy'u Rwanda. Agisagara ca Prito igisagara ca Irundo cyarimo gisanzwe kirimo askari b'igihugu cy'u Rwanda RDF M23 Red Tabara na Twigwaneho. Anagenda babwire ko za Red Tabara za Twigwaneho na za RDF zaciye ziyabangira ingata zimaze gukubitirwa ngaha muri Irundo zihungiraho bitwa muri Kitafi. Zimaze guhungira muri Kitafi ntabwo byaboroye kubera ko byabaye ngombwa yuko FARDC ibaherekeza n'ibice bari barimo. Rero ngaha muri Kitafi naho niho novuga yuko FARDC yahagarariye irabasanga yo kabisa irabunzagura irabakubitira bica biza kurangira inyeshamba z'u Rwanda zihungiye muri centre ya Minembwe. Aha muri Kitafi naho baciye bakugwa vuba bwango baca bahungira muri centre ya Minembwe. Bamaze guhungira muri centre ya Minembwe nibabwira nze ko FARDC byaciye bisa nuko ibikorwa by'uno munsi bihagarariye ngaha muri Kitafi nyuma yo kuhomora zino nyeshamba z'u Rwanda. Ariko iyi Kitafi iri ku birometero 4 cyane winjira muri centre ya Minembwe. Urumva neza yuko inyeshamba taho zihagaze umwanya n'umwanya bazikura muri urumva ofete ibirometero 4 n'ahantu hato cyane. Kilometero ni metero igihumbi, murumva iyi metero igihumbi 4 n'ahantu hafi cyane ugereranije. Rero mumve neza yuko inyeshamba zitaza kuryama kubera ko zizi neza yuko ama operation adasanzwe anakomeye asanzwe akogwa na Black Water ndetse na Black Snake Prito Hibu na Black Snake ziyanzoka abajya biyita mu nzoka zirabura niyo basikiye bakora ama operation mino miss kandi akakayicana nako bitababaza inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Rero aha muri Kitafe bahavuye bahakubiswe bariruka M23 RDF ritabara abayabanginga kabisa abene yugu bari muri ivyo bice bavuga ati twahuye n'abatlete kabisa ibintu tuko turabona ngaha n'ibintu bidasanzwe kubera baravye umuvuduko w'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bariko ko bava ngaha muri Kitafe biruka muri centre ya Minembwe byari ibintu bidasanzwe ko biruka nka Francine niyo saba ugeranje kuri umuvuduko bari nk'imodoka kabisa ziri muri autoroute. Niyo makuru dukora mu bene igihugu b'Abanyamurenge bari muri biriya bice byabereyemo imigwano kuri uno munsi ndetse habonetsemo intsinzi canke haisite ya coalition y'igisirikare cy'igihugu ca Congo FARDC. Aya niyo makuru novuga yuko ari karavugwa canke ari kararangwa hariya mu misozi miremire ya territoire ya Fizi. Mu mpera za zino kiganiro mabara yuko ajya ama video nabashire mu mato ndaza kugerageza kwantu muza kumara kino kiganiro ndabashiremo ama video yose murabe ibikorwa byasikare b'abarundi hariya mu misozi miremire territoire ya Fizi. Video birahari ndetse ndabashiriremo na zijya munition za M23 zafashwe na Wazalendo mu mpera za kino kiganiro. Ariko imbere ko tuja ku musozi wa kino kiganiro reka ndababwire yuko muri Bukavu inyeshamba z'u Rwanda inyuma yo gukubagura gufata ku nguvu kwiba ibitari bike zongeye kuboneka mu yandi mabi aho zafashe ishuri turabasha kumenya izina ndetse rihafata bene abanyeshuri bose b'abahungu ribafata ribajana Rumangabo kugira ngo ribajare mu mitozo canke mu bikorwa bya gisirikare. Rero abanyeshuri bo ngaha muri Bukavu bashoboye gufatwa ndetse bacaberekezwa Rumangabo ku mirongo y'urugamba canke mu ishuri rya gisirikare rya zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Aya niyo makuru twakuye hariya mu Pretoria muri Bukavu. Ndazi yuko abatari bake bari mukeneye kumenya vyiwe gute bimeze gute na makuru meza atariko amuriko murumva ivyo byaranze hariya, ariko ndibaza neza yuko ibintu bizagukomeza kumera neza kuko abene igihugu nabo baramaze kubona neza ko ari kumwe n'umwasi. Kandi tunibuke neza yuko atabirometero byinshi cyane bihari kugira ngo Wazalendo yinjire kugombora bene wabo bari mu bisagara byafashwe n'izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Icizere kiracyahari novuga yuko kandi kinini ko turamaze kubona yuko inguvu ziguma ziyongera kuri front line nubwo intambamye ziriko zirahaba kugeza uno munsi. Tuko turabona abasikare b'abacanco b'abazungu bafite technology idasanzwe aribo bariko baragwana zino ntambara zo mu gihugu ca Congo ndetse sino reka kuvuga yuko ari nabo batumye zino ntambara zo mu soko bwa Congo zidigira kubera ko aribo bazifatiye mu kubundi bwo yaba ari Rwanda reka nababwiza ukuri ko Rwanda utashobora kuregister indwi imwe imbere ya FARDC. Ivyo rero ndibaza yuko ata muntu ashobora kubishidikanya nimubone ngo byagenze uko ngo habaye atake bisubije byagenze uko ntabwo ari nguvu z'igisirikare cy'u Rwanda. U Rwanda nta nguvu rufise bwo gutena imbere ya FARDC ikirigo kigira n'indwi zibiri. Ivyo ntabwo byari gukunda mugabo twarabonye abafaransa twarabonye abapolonais abashinwa ariko barapfa ku bwishi
abashinwa hariya mu nkengera za Rubaya kabisa ari amakuru avayo avuga ko bariko baricwa ku bwinshi, nabo bariko barigaragaza muri ino mirwano, nubwo abenshi bicirwa muri hafi ya bya birongo canke mu mari baba bariko bariba canke bimba, ariko nabo baramaze kugaragara yuko bafise uruhara runini mu bibi biriko birabera ku butaka bwa Kongo. Rero singomba kubarambira canke kubabwira byinshi, ndagushimire cyane we tubanye muri ino camake yano makuru, mekinga ashobora ko wamaze gukora subscribe wabikoze, shusho ndakora like hama aduhure muri commentaire tuduze imitima cyangwa amashuri kugira ngo mutwereke ko tudatamba twiroreka. Rero kirabashiriramwe amwe mu video yaranze imirongo y'urugamba komera za kino kiganiro, ndibaza yuko atakibazo na kimwe. Rero ndangize nabifuriza ijoro ryiza, mugiraho mwubahwe, bye bye. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dans les fins fonds. Nous sommes en train de quitter Baraka. Nous montons vers le village de Bibokoboko. L'objectif ici, c'est de montrer à tout le monde ce qui se passe réellement sur le terrain. Comme vous pouvez le voir autour de moi, vous voyez, on est au milieu de nulle part. Regardez, vous voyez la route. Pour certains endroits, nous sommes en train de pister pour nous-mêmes. Je vous montre un peu l'état de la route. Regardez, devant. Vous voyez? C'est ça l'état de la route. C'est ça la route. On est en train de la passer. Mais ici, c'est quoi l'objectif? Nous voulons rencontrer les habitants, les civils de toutes les communautés pour qu'ils nous disent comment ils sont sécurisés par l'armée congolaise, les FARDC, en collaboration avec l'armée burundaise. Vous allez suivre la réalité, ce qui se passe réellement sur le terrain, et éviter les fausses informations distillées par des comptes basés aux États-Unis, à Kigali, je sais pas moi, dans d'autres pays. La vérité, elle est ici, elle est sur le terrain. Je suis avec d'autres confrères journalistes. Je vais vous montrer comment il est assis, dans quelles conditions. Parce que où on va, c'est compliqué. Voilà, c'est donc comme ça qu'on est. On est dans des conditions un peu compliquées, mais nous sommes dans l'obligation d'arriver sur le terrain pour vous raconter la situation telle qu'elle se présente réellement. Merci. Mnajionea DC M23 ilikuwa kama anashaitarishia kienda afasi kwenye itaingia wanasiwekea mamisio mabudongo wanawekea mamisio kote maisha kwenye M23 iko nafika kwa na mashine ikichimbula inakutana mamisio maisha mamisio kama makutu mabudongo inatoka chini kwenye kwa wanafichika miaka na miaka pouvoir ambayo ilikuwa inaweka mamilisio chini ya budongo, wanatia masaki, wanafunika. Manaki wakirekipere tule mamidie, wanapata ingine mamilisio ya kukamata wajene na kupatia makijeshi wajua kama kuna mamilisio. Ndio maana Kongo iko na tatizo. Kongo ilikuwa miaka na miaka. Walikuwa na maplan ya kusema kama watakamata tu hizi. Ndio maana Kagame alikuwa anajivuna. Anajua tu kama yeye atafika Kinshasa parce que anajua akifika kwenye atafika kote. Kwa mimi kwa chini ya bulongo. Ndio maana Kongo inabidi tumkamate vitu ya kudetecter. Kwa detecter
mafasi yote mamilima yote kwenye kwa munisio mshimbule mrekere munisio ya Kongo sio munisio wa Rwanda ambao walikuwa wanawekea bandugu yao kwenye watu kwa wanaingia wanakutaniwa nao hawa general banani walikuwa maji kupatia munisio yote kwenda na wekewa mashimo wanafuchika kesho M23 kifika mahali mamilie wanaangalia gisi ya kuichimbula mbako na makarte yote na wana avance. Sasa kwa hiyo sio Kongomani tushajua muangalie tu mwenyewe angalie zima misio zote hizi yote kisha kuna sema wao wale récupérer hapana misio zilikuwa ziko mapan yote tosha zote ziko mole mabombe ini mabombe no ndugu yangu ilifo kuangalia gouvernement iangalie gisi ya kudetekte kutoa mabombe zote maminisio yote ambayo iko chini ya budongo ni wanafucha na watu ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ifoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.